Mu ntumbero yo gushigikira umugambi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye w'ubworozi bw'ibitungwa bito bito mu miryango na cane inkwavu, ishiramwe Sambwe Kibondo ryaronkeje kwa gatanu igenekerezo rya 16 Ruhuma 2024 inkwavu 80 imiryango 20 yo muri komine Mutaho iherukiye mu mashirahamwe asanzwe ashigikirwa n'iryo shirahamwe. Igikorwa co gutanga inkwavu cari gishigikiwe na mutanteri wa komine Mutaho Melchiade Nihorimbere, aho umuryango umwe wese waronkejwe inkwavu 4 harimo inyana zitatu n'imfizi imwe. Iryo shirahamwe rikaba ryarafashije kandi abo baronkejwe izo nkwavu kubaka neza aho zizokororerwa hameze neza. Ndayizeye Oscar icegera c'urongoye iryo shirahamwe Sangwe Kibondo yaraciye ku mayange ivy'iryo shirahamwe rikora, aca asaba abo baronkejwe izo nkwavu kuzibungabunga no kuzivyaza umusaruro, maze nabo ngo bazoheze bokorere abandi. Era abantu mugiye gutungiza inkwavu muzitunge neza, ejo nibaza kuziraba muhira basange vyagenze neza, ntimwave mwicira abandi barimo. Abo rero n'amahirwe bagiriwe mwishirahamwe, nibagenda bakazitunga bazoca bagira ikintu bita chaîne de solidarité. Zivyaye zizoca zigenda mwishirahamwe nyene bose baronka inkwavu. Sangwe Kibondo rero mu majambo make nishirahamwe rikorana n'abantu aho nikora na cane imfuvyi, nibo dukunda kuza turakorana. Mutanteri wa komine Mutaho Melchiade Nihorimbere yarashimiye iryo shirahamwe ryashoboye kwiyumvira ku mfuvyi no kugira neza abantu aho nikora. Yamejeje ko imfuvyi n'abamikoro make bakeneye gushigikirwa kugira ngo bashobore kuja ku rugero rumwe n'abandi. Yasavye iryo shirahamwe Sangwe Kibondo kugwiza aho baronsa izo nkwavu, kuko intumbero ya leta ari yuko umwene gihugu wese yokora n'imiburiburi inkwavu 5 ku rugo. Turabakengurukiye cyane gose rero tugashima ingene Sangwe Kibondo mwiyumviriye uyu mugambi wo gutanga inkwavu, kuko umugambi murazi neza yuko uri mu mahangiro ya leta y'u Burundi, aho nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yavuze ati urugo rwose n'imiburiburi gorore inkwavu 5. Iyo rero mukoze umugambi nk'uyu ca tubona yuko mwumvise akamo kanicubahiro umukuru w'igihugu, muje kugira ngo mushigikire leta muri iyo migambi yayo, kuko twasanze ubworozi bw'inkwavu ari ubworozi bunyaruka kugwira. Imiryango nayo yaronkejwe inkwavu yayisavye kuzozikurikirana neza, kuko iyo zititayeho zica zigwara zigahona. Inkwavu ni gitungwa novuga nti gifise ibikondoka vyinshi, niko no bivuga mu Kirundi, cari mu Gifaransa nkavuga nti inkwavu ziri vulnerable. Saba yuko muzitaho kuzikurikiranira aho zirara. Abafise uburyo bwo kugira ngo bazorore neza baranavuga yuko bakwiye kuzororera hejuru ahantu hataramutse, kandi bakazororera nko ku kayungiro kuburyo bw'uko amaganga najya amase bitaguma bibiri hajya ahantu rusanzwe rurara. Ikindi naco ngo boshira ku muzirikanyi yuko izo nkwavu ari izabo bwite atari izishira hamwe, nkuko bamwe bakunze kuvuga yuko ari iz'amashira hamwe. Hanyuma namwe mugiye kuzihabwa muze muzitwararike, ntimuzohavane muzo muravuga ngo ni bimwe bya Sangwe Kibondo, kuko hari amaproje menshi yagiye araca muri no komine yacu bagatanga ibitungwa, mugabo bwaca kabiri bamaze guhitanga ngo cagika ngo cajashira hamwe runaka ngo capfuye, ngo yangurube ya Payifare be ngo yapfuye, ntamenye ko yari ingurube yagwiwe ategerezwa kuyitwararika. Nizi nkwavu rero nizi wanyu muze muzitwararike, muzikurikirane, muzahirire ubwatsi, kandi na cane mwongere murazihe n'ubwatsi bumeze neza. Amagarira umuntu wese gukora ashira imbere imbona kazoza igihugu cashize imbere, yuko igihugu c'u Burundi co bigihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, kugira ngo tuzoshika ico gihe twifashe vy'ukuri. Abantu aho nikora nabo yabahamagariye gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira ngo baduge ku rugero rumwe n'abandi. Imiryango yaronkejwe izo nkwavu nayo yarashimiye iryo shirahamwe Sangwe Kibondo, bongera basaba ko bobandanya babafata mu mugongo no mu gihe boro nka ibindi bitungwa atari inkwavu. Baremeza ko ivyo bitungwa bizotuma bashobora gusahiriza imiryango yabo ndetse n'abandi bakazoshikirwa babokoreye. Ega turashimye turishimira iki uko no hanyuma muze mudukubitireko, muze mudushika inyuma ngo nuko mwaduhaye tuno dukwavu bampaye, niyo natworora neza ngaheza tukagwira, zoheza nje duhe n'abandi baheze bakwigwe, niyo twarondokerwa twese duheze turonke n'utwo dufashisha n'abo bana.
Mwomeye ko hambavu y'izo nkwavu hari n'iyindi miryango 30 y'abafise amikoro make yaronkejwe umuceri ibiro 3 hamwe n'isabuni 2 vyo kwifashisha mu miryango yabo.